Hello guys, murakomeye. Ni Liza Kara igira neza mumenyereye kuri chaîne yanyu mukunda cyane Best of 257. So ni cyahiganiro cyanyu mukunda kandi mwitayeho cyane. Please mwotubona abantu benshi mwatukurikirana kandi baba inspiré. So murakoze cyane. Cyahiganiro personality. Personality ndayisubiramo ndayivuga kuri wewe umaze kwiraba ariko utazura vyibuka neza exactement ico tugira hamwe nawe mushasha ukikiraba rya mbere. Personality ni kiganiro tugenda kubonana no entrepreneur w'umurundi cyangwa umurundi kazi aba mu Burundi cyangwa ataba mu Burundi ariko arakorera exactement mu gihugu cyacu ci Burundi. So uno munsi rero twagendeye umujene gusa ari mari so ati gusa rero gusa umujene hama rero icyo akora ni umudessinateur ni umutatoueur bazita abatatoueur ni umutatoueur mu Burundi exactement ni ryambere cyane namubonye ni ryambere ndabumvise. So wewe urumva uri motive uri excited kuraba ikiganiro mugubane natwe hama mu kanya turamuraba sindanamubabwira araza kwivuga wenyene. Eva irakoze ni sawa meze neza yego n'amahoro no twagize bakujya kubagendera mu kiganiro cyacu personality. So sinda kuvuge tutowe wivuge widondore ushobora kwipresenta kuri Best Fab abakunzi bakurikirana ikiganiro cyacu cya personality. Yego murakoze nanje umunezero kubona nagendewe namwe nibaza ko ari ikintu kizomfasha mu kazi sanzwe nkora narandiriye nitwa Irakoze Eva. Yego benshi bazi nk'umutatoueur ukora umwuga wo gucapa ku bantu ndabivuze mu Kirundi ariko sivyo nigiye ni ibintu bijanye n'impano nari mfise kuva nkiri muto zo gucapa n'ayahandi nize ibyo kubaka nkaba nize muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ibyo kubaka iyo architecture et urbanisme. Yego hama imyaka 31 yego ni ibyo ahanini. Urubatse cyangwa yego ndubatse nimekana kuranga n'akabebe. Wow uriyaroka yego murakoze. Nene Eva byagenze gutubwira tangure kumva iyo person yawe kuyibona kumva ko ari kuyiyumvamo hamutangure kudura yikoreramo. Nanabwiye ko byaje bikurikira ko naho nari nsanzwe ncapa kuva nkiri muto abana twigana nasanga eje ndabacapira kenshi kuva muri primaire ugasanga byarindi umwana atangura acapa imiduga biraduga muri secondaire ugasanga amadessin ya biologie dessin scientifique nje ndabacapira benshi ugasanga ntahanye nk'amakaye atanu ndimo ncapira abantu ivyo nabanze kwicapira jewe. Yego ama birabandanya muri kaminuza mvuga nti nashaka kwiga ivya design mugihe nta byari bihari design d'intérieur savuga nti ndashobora kuja mu gisata coba gisa n'ivyo cyane ndahitamo kwiga génie civil cyandonka muri aménagement et urbanisme muri kaminuza y'u Burundi. Hama mejeje nkuko tubizi twese nga mu Burundi akazi karagoye cyane nanje kuva kera namye nkurikira impanuro z'abantu benshi kubera nfite abagenzi benshi ngira ngo bivanye nuko nakuze ndumuguruguru ndavyituko. Yego hama baratubwira yuko ubonye vyanse yuko muri kino gihe takwama twizera akazi ka leta bivanye n'umuhamagaro canke impano canke ama opportunity umuntu aronka ko umuntu yogerageza kwibako. Yego maze guheza nahejeje 2015-2016 muri kaminuza ndamara umwaka umwe nirondeza mba duhejeje twetize ibyo kubaka uri kurondera amashantier urondera abo ucapira ama plan y'amazu mugabo ndamariye umwaka umwe n'inusu atamuntu ndaronka canke nuvuga atakaze gafadika kanyinjiriza ndaronka gasanga ni bya bindi mu bareje kaminuza hari n'igihe bicika ugasaba amahera ya bus umuvyeyi ndabona ko bidasa neza cyane ikora ku mpano kuko nsubiye inyuma gato muri iyo myaka ibiri mejeje naramaze iminsi ncapa ibintu by'amaportrait
abagenzi Ouais, bakama amafoto y'abantu. visage Yeah. portrait kama nka photo passeport nkabicapa kuri A4 bakama amahera makeyi eri makeyi nyene Iyo kuya motivation. eri make ba bivanye n'inguvu umuntu aba yashizemwo usanga ibintu byo ubuhinga navuga mu Burundi ntibariha agaciro ngo ku buryo umuntu yinjiza bivanye n'inguvu yashizemwo maze kubona bitariko biranyinjiriza ndavuga ni mbega kuki umuntu atogerageza ikindi kintu gisa na gishasha mugabo abantu batana natanguye ncapira umuntu yabikora namucapira amadesa na stilo amawe akacakoresha imashini ziwe akabicapa mu nyuma ndabona nabyo kutanyinjiriza cyamvuga nti reka magarike nanje ntangura ibyo wanje ndeke gukorera ubundi yakoresha imashini novuga artisanal isa niyo yikoreye nanje muri bwa guruguru bwanje ndayiraba ndayisubiramo ndayikorera imashini ndayigerageza kuri jewe imashini uyikoreye wenyene ego novuga ngerageza kuyisigura kara kamashini bamwe ngira ngo buba barazikoresheje ko barazizi yakoresha yayimeze ibikoreshejwe na bobine ya DVD kaba yizungusha agashinge kinga nazo wasanga dukoresha zirya nshinge zo gushona zijya bashonesha impuzu ugasanga ifise seringue kumva niyo bobine kara ka bobine k'umuzingi yafise agashinge kazunguruka kataguma hagati umba gashiramo urushinge indani mu gaseringue kajya ko kwa muganga kaba ariko kaza karasohora hanze kayinjiza mu mubiri ndabigerageza ndabona tatuwaje ya mbere mfise nuko nayishizeko izindi byarakunze wakoresheje ako kantu ego nakoresheje ako kamashini nayo nikoreye encre twazigurira ngaho ugasanga ni encre ntizari za tatuwaje cyane bazita encre de Chine urumva sinzo gushira ku mubiri mu bisanzwe urumva nk'ibyo byose ndabona yuko bitari professionnel kindi naco intamamye naciye ngira nuko naje kwinjira mu bintu birimo abandi basanzwe bamenyekanye basanzwe bazwi je ndi mushasha atabishasha nzanye birakugora cyasanga nta kintu ndiko ndinjiza n'ubundi cyane sura guhagarika kandi mvuga nti reka rero nsubire kwitaza kandi ndabishiremo ingufu n'ubundi buryo kugira ngo ndabishire ku rwego professionnel ndamara nk'umwaka mbi kandondera nyuma ndashobora gutuma ibikoresho maze ngiye kubituma cyangira n'amashance abona bitumye bari abagenzi twiganye bari hanze Belgique undi muri Chine bacayiba nka kado mbikibaye kiti ya mbere ntangurana yego ko ntari bwamenyekane mugabo navuga ni cette fois ko mfise ibikoresho bi professionnel muri uwo mwanya ndiko ndarindira ko ibikoresho biza professionnel ni umwanya naciye nza kuri internet nkaraba ivyereka tatuwaje byose cyane cyane isuku n'ubuhinga yego nukuvuga ibikoresho byaje kunshikira namaze kubona ahanini ivyerekeye umwuga ngira njemwo bimaze gushikira ndatangura intango ya migoye ndamara amezi angahe abagenzi babwira abandi bicumbagira ndagomba kubiheba muganga avuga ati ndabihebe nje mu bikibindi ndavuga nti reka ngoma ngaha mpaka kuko naravuga nti ko ari bishasha ngira ngo bizotuba bivamwikiye yego nuko byaje ndumva gite parcours ndende cyane kugira utangure kumva ubaye inspiré kubera hari ukuntu uronka amasoso yawe d'inspiration ukavuga ati ego biragusanganywe muga kugira ushobore kushaka kubyadapta kugira utangure kuzoba bikorera ko ufise nk'umuntu kanaka wisunga umuntu aguma kwanspira gumuraba peut-être uvuga ati nzoza ndaca mu nzira yaciyemwo urondera kugira ubungura ubumenyi de plus ubwo wari usanzwe ufise ni iyo source yawe d'inspiration wayikuye hehe jewe ahanini nameje kuvuga ko natanguye ncapira umuntu mugabo narabona yuko deja kumucapira nuko ahanini atashobora kuvyikorera byose mugaje ndavye cyane avuga nti ndashobora kuyicapira gukora iyo dessin no kwita nka
pre-esquisse canke brouillon umuntu aba ariyo umuntu acishamo urushinge nkongera nkanacapisha n'imashini cyangwa ni ko mbona no bishobora byose sinovuga ngo ndabise umuntu narabiye ko ahanini ngaha ahubwo novuga nti narihaye challenge yo kuduza niveau y'ibiri ngaha y'ibyo nensanzwe mbona kuko abantu benshi nagiye kubibona mu nyuma maze kubona abantu bagize tatouage za kera benshi nzari nziza gasanga bariko baza kuzisubirishizamo ubunye kuzifukisha izindi no kwitazigezweho c'est possible bige bakayifuti yari hari hama bagaca barenza kwindi hejuru yego nico bita tattoo cover up canke nko gufuka tatouage wifukisha yindi dessin isumbya kubona isumbya no kuba nini bivanye niyo wari usanzwe ufise hama mvuze kucerekeye ama inspiration novuga yuko nayakuye ahanini ku mavideo naraba ku matito naraba kuri YouTube ndafata abantu babiri umwe muri France undi we muri Angleterre ego nibo nakurikiranye cyane ku munsi nkara amavideo bashirako niyo nigiye ko nayo ma technique nari navuze n'ibintu by'isuku cyane cyane kuko nico nyamukuru muri tatouage kumaze gukora ibintu bija mu ruhu rw'umuntu bisaba ahanini kw'isuku ari umuntu ashira imbere novuga ni ahanini na nungura ubumenyi ku ma video naraba ego uwagumye ugaruka cyane ku kintu kijanye n'ubumenyi ikintu kijanye n'isuku ku mubiri d'après ibyo dusanzwe tuzi peut-être n'abadukuye bashobora kuba tubuza amatatuage parfois c'est kubera bavuga ati harimo des cancers harimo iki n'iki cyangwa bakabishyira ku yindi point de vue ukuntu ukayibona d'un autre côté est-ce que izo cancers ziba zavuye kuri uko kuntu baba batagize iryo suku bariko bari gushirako cyangwa nta effet négatif bifise kuvuga tatouage zirahaba nta mwuga utagira ama risque novuga nti ama risque yo kugira ingwara soit ama infection canke ama cancer kenshi umva nagaze kwisuku cyane kubera iyo utagize isuku ku kintu gitobora umubiri turabibona no kwa muganga niyo bakubaze ntuwiteho nyagikomere ugira ama infection iyo bibaye birebire naho mbizamwa ama cancer muri tatouage rero gituma nagaze ku isuku mba ni kintu gitobora umubiri kuvuga ubuhinga nize cyane cyane mugari bwo gutunganya ibikoresho naho nkorera cyane cyane mugabo hanini ibikoresho byo ndabisigura no bishira nko mu mici ibiri mvuga nti mu bikoresho hariyo gukoresha amarangi yagenewe tatouage nibyo navuze nti tugitanga twakoresha encre de Chine siza tatouage mu nyuma maze kubona ubuhinga nibyo bisaba hanini nasanze nivyo na benshi bahanura yuko kintu cyambere no gukoresha amarangi yagenewe kuja mu mubiri w'umuntu yego ndaza no kubereka amarangi fise nivyo nkoresha mu gusukura ibikoresho kindi naco nuko novuga nti coba nk'impanuro ku bandi basanzwe bagura amatatuage ngaha mu Burundi nuko urushinge rugiye mu muntu rukora rimwe kujya ko kwa muganga urushinge rwa tatouage rukora rimwe kandi rimwe kuko urumva ntubuzi ingwara ziri mu mubiri w'umuntu canke ntubuzi ico urushinge rwoba rwakuye muri uwo mubiri kugira ngo uje kugishira mu wundi ama risque naho akunda kuba cyambere ni ku marangi ashobora kugira ama infection no ku nshinge gishobora kuba ziri infected canke ugasanga wakoresheje ku muntu agwaye urushize ku wundi naho kacagwara niho cyamvuga nti ndashimye Imana mba ntanguye sinari nabivuze natanguye 2017 neza na neza niho natanguye gukora 2017 muri professionnalisme kuva 2017 nta muntu ndaronka agira ama infection canke ambwira ko yagwaye ego kiretse abo byashise ni nkabangaye wasanga batatahuye neza impanuro nabahaye zo kubandanya bafata neza tatouage tuba twagize ugasanga yagize ka infection ama bakaza ku dermatologue comme bitaba ari bininiya bakamutasiga hamagakira no kuvuga nta kuva ntangura nta muntu arambwira ko yagize ingorane niniya inyuma
yo gushira ku tatouage yego. Kuri ayo macouleur wavuze hari amacouleur atari désiré kuja ku mubiri w'umuntu? Oya, amacouleur yose ni tatouage ntibisaba mvuze irangi, sinavuze irangi couleur, navuze irangi encre. Ego, ego. Ni irangi iyo encre bisaba kuba bari encre ya tatouage, sino amarangi yose ya tatouage ni ukuvuga aba yemerewe kuja mu mubiri w'umuntu. Ego. Ça c'est la qualité njye. Ego, la qualité. OK. Mwashaka kutubwira défi mwahuye nazo que ça soit muri début aho ugeze ubu amadefi mwahuye nayo n'ayahe washoboye kuyasurmonta gute? Hariyo ayo byagumye bikunanira jusqu'à ce que uvuga ati aye sinshobora kubandanya? Ego, defi zozo natanguye mvuga nti nta mwuga utagira amariske, mugabo tugeze mu bintu bya art mu Burundi n'ibindi bintu. Tugeze ku kintu cya art mu Burundi n'abantu bake bakora art boba bishimira kuba babeshejweho n'uwo mwuga. Turabyumva cyane duhereye no ku baririmbyi, imyidogo ni myinshi. Nanje cyambere novuga nti cyambere ntambamye muri uno mwuga kuva ngitangura cyabaye aho kino gihugu cacu, imico ya kino gihugu cacu, kuko kuva tugitangura twaragenda gusaba lisansi muri API bakatubwira ngo ego turumva ko ari umwuga ngo mugabo ngo nitubona ko twabisigura ngo bivanye ngo n'umuco ngo n'imico n'akaranga, no kuvuga twaragonganye cyane n'ibintu by'imico n'akaranga yiwacu bituma gukora tatouage bibonwa ukundi kuntu. Mugabo rero ndagira Imana vuba narahuye n'umuntu umukurambere arambwira ati ukora tatouage ati wabigarukanye ko ari ibintu byamye kuva kera. Nico kica kintangaza kumva yuko ibintu byanye mu muco kuva kera gusa bice birahinduka ntituzi ari byahindutse biba ikintu kitabaho kitemewe canke nibyo nambwira abantu gasanga nk'ubu gushika n'ubu no munsi ntambamye hari uri umukobwa ugashira ko tatouage. Hariho abantu bamwe mu kibano muhira ku kazi uri umukobwa baca bakwita indaya, uri umuhungu bakakwita umunywa rumogi kubera ngo washize ko tatouage. Or que nibyo namansigurira abantu tatouage ni façon yo kwexprima. Façon yo kwexprima ikaba na façon yo gushariza, yo kwishariza wowe nyene. Harabagira tatouage kugira ngo basharize umubiri wabo ata message bagomba gutanga, n'abandi bashira ku kintu gitanga message abavyeyi bapfuye ubuzima agomba kubaho, verset biblique igenga ubuzima bwiwe. Mugasanga twebwe ino babibonamwo iyindi sura mbi cyane benshi, mugabo sinovuga ko yagumye ari defi ahanini, novuga nti niyo defi yashatse no gutuma ndabihagarika kenshi cyane, kuko amajambo y'abantu abatinya mukamavuganya ko agira aze kugira tatouage mugabo mugasura guhura ubwira ati burya rero nanse kubikubwira nabiretse kubera muhira barampakaniye gose, bandi kumva ngo umugenzi wanje canke bagenzi banje bambwiye ngo nambwiye mu bintu by'amashetani, ibintu nk'ivyo. No kuvuga hanini hari amajambo mabi cyane avugwa n'abarundi iyo hageze ku kintu cya tatouage, kuntu bayijuja birateye n'ubwo rimwe rimwe. Ego, ndafise n'amatemanyage yabona nazigiriye hageze igihe bambwiye ati ndasavye umbwire ko none yikura ko kuko baremerewe n'ikibano n'abantu bahura n'ahandi, ugasanga bareko baramutuntuza bamubwira ko yapfuye agenda ari shetani, amajambo mabi. Ego, ikindi naco defi mvuga ni ibikoresho byose novuga ko nka byose ndabikora 80% ndabikora hanze, biva muri Europe na Chine. No kuvuga ndagiye ikibazo bimaze kuva hanze bisaba ko ufite amadovize hamukara n'ukuntu biza kenshi ngira ikibazo cy'umuntu abizana.
ego mba ni hamwe cyo nsanga mbaye oblige kuza ndaprofita ku bantu baje muri vacances akaba ari bo ntuma nawe simpaka yemere misi yose kuko nubuzi ibyo yateguye kuzana canke yabagutanze kumutuma hama icyo kibazo cy'ibikoresho rero ko mvuze ko biva hanze no kuvuga biranzimba cyakijana n'ikibazo rero c'ibiciro n'abakiriya batavyakira benshi bavuga ngo ndazimba mugabo kenshi ndabasiguriye igituma bizimba hariho ababitahura n'abavuga bati oya gerageza ngo nzo kugira publicité nande nka ndababwira ni hari hanze sindababwira ko nzobagira publicité kuko navyo bemera umuntu uguriye hanke n'umudandaza ntabakeneye publicité bo baramenyekanye nanje ngaha cyumbwira ngo urangire publicité wanzimye uzongera publicité ntagishobora kugura amarangi urumva icyo bigorana ntacu usanga kenshi ubigirwa n'abantu bari proche abantu bari bakwiye kugusapotinga bakwiye nitorero cyamatisha na art mu Burundi abo guteje imbere nibo bagusubiza inyuma naraje kumva ngo nkene tatouage yabonye nko muri clip video ngo yanaka umwe ngo yari hana undi yari Wayne cyangwa ngo yingire ku mahera make nuko baka no kuvuga umubajije ati uwo waratohoje ko wabonye iyo afise ukabaza amahera yamutwaye kugira ngo wumve ko wogira nk'iyo nyene kasanga muri ko muragongana ku bintu by'ibiciro bivanye nuko mba mparura ibikoresho byantwaye nkaba nkeneye gukuramwo inyungu na ntoya yego intambamyi nizo zitatu z'imico n'akaranga k'igihugu nuko nabantu bavyakira ntambamyi yo kuronka ibikoresho kuko bivanze nka byose n'intambamyi y'ikihura n'ikivana nuko ibikoresho byanzimvye nkaca ntanga ibiciro bijanye nuko ibikoresho mba nabiguze abantu ntibavyakire neza yego okay murakoze cyane none rero ko tumenye ana iyo tukutagira ibintu bya business tufata umuntu ayo kudandaza hariho kugira iki gusanga n'ikintu kirasohoka cinjira gutya ibintu bya tatouage vu que atari ikintu umuntu kuri hayigiye uidentifiye abakiriya biwawe peut-être umwe yamaze agaruka aza kurondera produit yawe cyangwa iki est-ce que iyo tatouage muri kuragira tatouage hari abo ushobora kuvuga ati aba nabi wanje ko je mba naraje ukangira tatouage nkagenda urashobora kwiyumvira ati azogaruka kandi ndamushyira ku yindi cyangwa ucuga umuronde abandi bakiriya ngo ushashe ugenda gutyo pete kuri ico kibazo novuga ni tatouage kuri ubu bivanye na ya ntambamye y'imico iracafise abantu bayikora kenshi bayikunda banayakira neza novuga ni n'abantu b'abasirimu simvuze yuko mvuze abantu b'abasirimu kuko urumva ni ikintu ushira ko wakibonye ahantu kurya kwa maquillage uvuga ati nabonye maquillage ya naka y'umustar nabonye ibigezweho na tatouage urumva ni abari ibintu byo gushariza umubiri kujya na bivude cyangwa ndo gutanga message ni ikintu baba wabonye ahantu ugasanga bakenye mu makipe mu mafilme no kuvuga novuga ni clientele yanje iracari y'abasirimu cyane kuko bivuye no ngaho usanga uwo ngiriye ari yerekana abandi hama bihuye nuko yashimye ikintu namukoreye akasanga ngiriye publicité nziza we nyene akagaruka canke akaca yerekana abagenzi biwe canke abayibonye bakamubaza ati ico kintu ko tubona gikoze neza ninde yagikoze ahanini nuko clientele yagiye irongerekana ndabishima cyane ko nafashijwe nabo nakoreye bakazerekana bigatuma clientele zirongerekana umwe bw'uwundi undi akagira babiri yego cyo okay umutayi wawe waratanguje kubike byarakugoye kurondera amahera y'ibikoresho ngene bituma ko à la base byari bigoye gusa urashobora ati nayo mfise utu ndatangwa ndagura utu hama ubu nawe ngeze ngaha peut-être nimba ari ibikoresho utarakwiza ku buryo uvuga ati urabaye stable ariko uvuga ati amélioration hari ni cyangwa uko nagiye ndunguka par exemple ushobora kuba watanguye kuri peut-être nk'ibihumbi ijana 500 000 comme ça gusa ubu ukabugeze
kuyandi est-ce que ubuye bimeze gute ndabye aho nahereye navuga nti byarateye imbere ku mpande zose navuze intambaye mugabo nyinshi zigenda ziragabanuka uko iminsi ihera navuga nti bivanye n'ukuntu abantu bajije tatuwaje bariko barabona yuko umuntu afite tatuwaje atacaba kijya wabona yashize ko bariko baramwita ntubone ngo umuntu yasize ku izina ry'umuntu ukaca uvuga ngo yicapye ko ngo yabaye shetani bariko barabona yuko umuntu afite tatuwaje ni umuntu ashaka kuba n'umushinga ntahe n'umupfasoni mama w'abana umukozi mwiza mbere wanashima n'umukozi w'akarorero ndafise abantu basigaye baza abantu bakuze abantu bari mariye amadini yose ubunyaraza kuko benshi barabonye yuko ni ibintu by'umubiri tugiye mu by'amadini humba birebire avuga mu by'amashetani ahandi bagasigura bavuga bati umubiri tuwusiga ku mpanda mugurumba novuga nti byagiye biratera imbere aho nahereye siho ndubu natanguranye imashini 2 mugabo ubu ndafite imashini zishika kuri 5 ariko sindashika nkuko mwarimu bivuze sindashika kuko imashini mfise novuga nti ahandi nizo batanguriyeko ubunye bageze ku mashini je nkoresha imashini avec fil abandi bageze gukoresha imashini sans fil nukuvuga ziraremburutswe gusumba kandi ziri plus efficace umva kamaze kuremera akantu ko kumania karoshe gukoresha n'intoki niyo projet novuga mfise yo kubandanya ntera imbere nerekeza gushikira abo nsanzwe nkurikira kugira natangwe ndabivuga ndafise aho ngeze mugabo ndafise naho ntarashika ariho nkene kuzoshika kuronka ibikoresho bigezweho kuko baguma babishira ku mwanya nayo nkeneye kudoshika ahantu nzo kwama ndi ku mwanya nanje habonetse gishasha njana naco uburyo nama ntanga ibintu bigezweho vuga nti naho noja hehe bonyakira nk'umu tatoueur kuko mbabona mfise byose abandi bakoresha yego okay ça tu m'es c'est-à-dire ya tatouage on est que muri dessin lisage abone uragira ama portrait peut-être nibyo atanguriye ko cyangwa ni byagiye baraza après yego dessin abantu kwa nibyo nanavuze mu ntango uvuga yuko natanguye ncapa kuva kera kuva nkiri umwana ncapira abo twiganye hama mpejeje amashuri ndatangura gucapa ama portrait kuvuga byo gucapa nibyo natanguriye ko kandi rero nico abantu benshi novuga nti bihenda ko bakumva ngo tatouage umuntu ashobora gukuramo ikintu bakabijamwo atamano yabyo bafise tatouage ni art yo gucapa no kuvuga no hanura abantu usanzwe udafise impano yo gucapa ego birigwa mugabo ahanini ufise impano yo gucapa kuko ni art yo gucapa ku mubiri ni hayi jambi yo gucapa hamugacapa ku mubiri no kuvuga je natanguye ncapa nayo nsanzwe ncapa kuva nkiri umwana kugira nabivuze hama candabivyaza gucapa ku bantu kare nacapa ku mapuro nacapa amapankate nkacapa ku mpome z'ububare umugubu candabihindura mu mwuga wo gucapa ku mibiri y'abantu yego iyo uri kuracapa ni haikuno abantu bari kuracapa cyangwa ba designer kwa bariko baragira ikintu umengo hasi ama couleur afrapa kandi umengo ama couleur yabo arafise ico asigura mwe mufatira kuki kugira ngo uidentifier ama couleur nanavuze yuko ni gucapa ku mubiri sico kimwe no gucapa ku rupapuro cyangwa gucapa ku ruhome ufise message ugomba gutanga kandi biroroshe guhindura amakuru mugabo ku mubiri cyane kukunze ku rupapuro ko turi muri cadre y'imze ego novuga nti jewe gucapa ahanini novuga ndi cyane gucapisha crayon jewe ibyo amakuru ndabijamo cyane kubera nibyo nahereyemwo nibyo ntangwe kuva kera ariko kubera nagiye mu buryo bya tatouage byaranyunguye n'ubumenyi bwo gucapisha amarangi ku mapuro n'ukuntu nacapa amapankarte cyangwa ngo sagandi ko ncapa nko kubare byaratumye nungura ubumenyi bwo gucapisha amabara
ayo ariyo yose uko ari kose yego. Urashaka kutubwira ama projet wowe ufise nko mu myaka iri imbere twate nk'itanu cyangwa 10 iri imbere aho wibona aho uzoba ugeze aho ushaka kuzoba uri mu myaka iri imbere cyambere na mbere nako ndavuga yuko nkeneye kuzoshika ahantu ku rwego mba mfise ibikoresho vy'amabiri ku mwanya. Kindi naco ndakeneye gutembera sinungura ubumenyi kuri telefone canke ku mbuga ngurukana bumenyi ariko mpure n'abo bantu nigiye ko nanje abo bantu naravye uko bakora nkabisubiramwo duhure nabo amaso mu yandi novuga nti tunakorane bampe kubyo bafise noba nzi ko ntararonka kuko nta wigira ronka byose nta wigira amenya byose ndazi hariho aho narashika nibyo ndafise aho ngeze ubu kandi nshima ariko ndafise aho ngomba gushika nigiye kurabona nabirabiye ko nanje. Kindi naco ndakeneye no kwagura novuga ni clientele ndamaze kuronka abansaba ko noja Kigali Kampala mugabo mbase ndashobora gutembera icambere n'uburyo umva butaranyemerera kuguma ntembera nk'abandi ariko naco kiri ahanini kiri muri projet yinda novuga nkuru kuko hanze kugira navuze yuko ino hakiri intambanye nyinshi hanze tatuwaje n'umwuga winjiza kandi ubeshejeho abantu bawukora atakindi kintu na kimwe bakora ku ruhande no kuvuga maze gutembera nkakorera hanze nkanigira kuri abo bantu niwo mugambi mfise wukungura abakiriya no kungura ubumenyi no kungura clientele yego. Okay. Comme wahuye n'amadefi bamwe bakazi bavuga ati ntibatahure tonard ntibatahure aho monde y'ukiraja aya challenge wagiragira nayo ama commentaire négatif wagiragira nayo wowe gute ubigenza kugira monde par exemple nk'ama commentaire bavuga ati jewe nahise kubibwira kuri abambujije nahise kubigira kubera ukuntu amajambo wewe muri ntuze kote iwawe ucubu uzakira gute ubijira gute kugira ngo ntudenderukirwe hama ubandanye urondera clientele kandi ugerageze ngira ngo ubibumvishe ndatswe ko entourage yawe iri hafi uragerageza kubabwira ko atakibi kirimwo tusa ucubigenza gute. Navuga nti mu kintu cyose umuntu akora iyo ubifisemo ishaka namubwira abantu nti ahari ishaka harashika. No kuvuga ugiye mu kintu icambere na mbere uje mu kintu ukunda natanguye mvuga nti nagiye muri tatouage kubera namye ncapa ku mapuro ncapa no kuvuga namye nkunda gucapa niyo novuga ni niyo mpanuro n'abantu bose uje mu kintu icambere na mbere ari uko ugikunda gifise ku mutima kizoba cyose uzocakira kuvuga ati hajya ndi ndahakunda nta kizohankura navuze ibyo nakiyemo byose mugabo navuga nti ntaco kizima jewe ndi aho nkunda muri byo nkunda kandi mfise naho nshaka kuzoshika. Hariho kuba mu kintu ukunda no kugira vision yaho ushaka gushika no kuvuga ndi nkora ibyo nkunda byo gucapa kandi mfise aho nshaka gushika aho kubeshwa na tatouage ufise uri mu kintu ukunda hamuka ukaba ufise na objectif canke intego novuga ni aho ushaka gushika ibiba byose uravyakira ukabana navyo yego. Okay, novuga ati urafise umutima sinzi ko umutima gusa la capacité yo ku uriha estime de soi kandi confiance en soi bisaba umutima ukomeye kugira ushoboye kugira ibyo byose ko ari ikintu ushaka kugeza kure ikintu kiri muri wewe ariko ukagira ama comments nkayo yose vraiment biragoye ariko heureusement ko ufise nabo bake bagutahura c'est bien ubu aho ugeze ubu uhuye kandi ukabeshaho niyo art yawe kandi warize génie civil ariko atari kurakurikirana wewe étant que umuntu abitanguye ufite jeune kandi urabikomezamo urabishamo umutima wawe n'Imana iragufasha ni ikihe kintu
wotekerera genre nk'impanuro ubwira abandi ba jeune bafite impano kuko hari abantu bazigira bahagiye amadamu ngo ntibamenye kuyakoresha ntibamenye gusesiza ama no gute izo mpano bahawe n'ama opportunité baronka bakabiryamika kandi ugasanga bahaye ikibanza kinini aya ntuzeni ari negative aya ma comment ari negative wewe nk'ikintu wahanura wobicuza ahanini cyambere na mbere je novuga nti nohanura société burundaise nohanura abambere nohanura n'abavyeyi kuko umwana aronka ivyo yahawe uzokurana ibyo baguhaye no kuvuga mpanura abavyeyi guha umwanya abana babo bakayaga bakadetecta impano umwana afise twakuze mu bintu by'uko umuvyeyi nyimba yize droit akene ko abana biwe bose bazokwiga droit nimba umuvyeyi yize medicine nuko nyene ugasanga umwana yari mu mécanicien muri we umwana akunda akunda gukora ibintu by'amaboko umugabo kubera kwa kuntu abavyeyi batiga kumenya abana babo ngo badetecte novuga nti impano zabo gasanga umwana agiye kuba mu bintu atari kubamwo novuga nti birica gose kandi birica cyane nico n'abazungu baturushije kuva kera umwana akivuka bararaba hajya kinira mu biki akunda kuja mu biki amaboko yiwe ayakoresha iki ivyumvire bye bija mu biki no kuvuga abavyeyi twari tukwiye kuraba abana bacu tukaraba imana afise kuva kiri mutoyi c'est vrai arashobora kwiga école primaire n'abandi mugabo hageze kuja muri ya novuga post fondamental umwana ukamorienta mu kintu kijanye n'irya mpano wabonye afise bizomutuma akura abona yaje wakuze uri umwana w'umuguruguru gasanga umwana bwikora wari kuba umu designer ugakora intebe ukabaza mu gasanga uciwiga droit uzokwiga ibintu udakunda uronse akanya gukora bya bintu by'iwawe ugasanga baca bikubuza n'ubu ugasanga navuga nti biranabuze iterambere ry'igihugu ndabivuga uko kuko usaba jeune bataramenya ivyo bariko barajamwo kuko batafashijwe kumenya impano zabo bakura ivyo bakoze reka ndivuko birababaje usanga abana apfuye ivyo akoze ndabona ngaho avuze ati nako nokura nko na 5 kuko impano umwana atayigishijwe kubona ko ari yiwe ashobora no kupfa atamenye ko yaranayifise kuko atigishijwe kubona impano afise ahanini novuga nohanura abavyeyi kwiga abana babo bakaba impano bafise bakabafasha kuzikuza niho tuzoronka abantu bari mu madomene yose kandi bayakora neza kuko ari impano zabo yego murakoze cyane Eva ku kiganiro muduhaye franchement je ndetse nayenzi tatouage ngene bigenda tusura ariko ndabimenye kandi ndaguteye intege cyane peu importe tuzocamwo niki ariko wewe muvyo wiyumvamwo n'ico umugambi w'Imana ugufise ko ndazizogera kure so guys mude vraiment abantu bakunda ama tatouage ni kwa Evra muzoze ikaze barasaba rendez-vous avant ego nivyo nibagiye kuvuga tatouage ni nka novuga ni n'ubunye biriko yatera imbere n'ahandi ama salon de maquillage abagira madrede murafata rendez-vous hama je rendez-vous twifata kuri telefone tukanyereka ivyo ushaka tukavugana aho ushaka kwishira ushaka ivyo bingana hama tukavugana n'igiciro kitari fixe urumva turashaka no kuganira bivanye na wewe bivanye n'ukuntu icyo ushaka kingana ego karibu cyane karibu ndibaza tushobora kuzoca dushaka kuri nimero telefone ego tushobora tuyishirako wewe wese ushaka biko no ngaha iriko wowe ushaka kugira tatouage urahawe ikaze cyane agira tatouage nziza kandi mufite ko ari mu tuntu twa soin isuku ry'umubiri donc wori nta kanseri muzogwara cyane ego bra
ego hama n'abayikeneye ndafise page nkorerako cyane ni page ya Instagram biriko ngaho mwene bashirirako na numero de telefone biriko na adresse vyose ni adresse page yanje na numero zanje hama karibu cyane nimuzorogreta murakoze cyane kiganiro muje guturonsa espérant que la fois prochaine twasa kwarondera muzotwitaba ndahari cyane nico mbereyeho navuze ko mbeshejwe n'abamenyekanisha ku bandi namwe ndazi nivyo mugiye kunkorera nico gituma ndabashimiye gose ku kanya mwampaye yego murakoze cyane okay de rien merci ciao